Turongeye kubaramutsa amahoro y'Imana, bwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima. Icyubahiro cyose kirushize guhabwa Imana ubugira kandi. Reka amashimwe yose ahabwa Imana, reka gutazirwa byose bihabwa Imana, reka gushirwa hejuru byose bihabwe Imana itugirira neza uko bukeye uko bwije. Ino saha na kano kanya turi ngaha dushima dukenguruka Imana ukuntu igenda itugirira neza. Icyubahiro cyose kenguruka Imana ukuntu igenda itugirira neza. Icyubahiro cyose rero kirushiriza guhabwa Imana uko bukeye uko bwize. Ni umwanya wo gushima no gukengurukira Imana turimo. Ndaguhamagarira nawe ukengurukira Imana uko bukeye uko bwize. Hari amajambo numva twosangira muri kano kanya, n'amajambo yo kurondera. Amajambo yo kurondera. Umuntu arondera icyo akerereje, kandi umuntu arondera icyo aba akeneye. Dusome ano majambo y'Imana tubona muri Yesaya igice cya 55, turahera ku murongo wa 6. Nawe tujane nawe tuyasome tuyasangire. Turaye muri Yesaya igice cya 55 umurongo wa 6 n'uw'indwi. Haravuga hati ku murongo wa 6, ijambo ry'umutwe riravuga riti ijambo ry'Imana. Umurongo wa 6 uravuga uti nimurondere uhoraho bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri hafi. Uwo ni umurongo wa 6. Nimurondere uhoraho bigishoboka kwabonwa. Icyo nagomba mbere nko kwibutsa umuntu w'Imana, umuntu amaze gupfa, iri jambo ntiriko riramuraba, riko riraba wewe ukiriho. Ni ijambo ryo kurondera. Urondere mu nyonga z'uhoraho. Ati rivuga riti nimurondere uhoraho bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umurongo w'indwi nawo uciye utubwira uti umunyabyaha nareke inzira yiwe, ugabitanya areke ivyiyumviro vyiwe, agaruke uhoraho nawe aramugirira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Iri jambo ni iryanje. Ndumva ryoba iryawe. Niba ino video igushikiriye, iri jambo ni iryawe. Wumve icyo ukwiye kurondera ari kurondera mu nyonga z'Imana. Ibindi byose ni inyongera. Ati murondere uhoraho bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha nareke inzira ziwe, ugabitanya areke ibikorwa vyiwe, agaruke ku Mana yacu kuko n'Imana ikunda guharira. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho, Imana ikurabe byiza muntu wayo. Ino sana kano kanya karakanya keza ko kwibukanya iri jambo ryo kurondera. Bamwe bafise ibindi barondera, abandi bafise ibindi barondera, ariko wenda guhamagarira kurondera uhoraho bigishoboka kwabonwa. Ukiri mwino mpwemu y'abazima nyene, urondere uhoraho mu nyonga z'uhoraho. Sinzi ko turi kumwe. Ugifise iyi mpwemu y'abazima Imana yaguhaye, urondere mu nyonga z'uhoraho. Imana ikugirire neza, wewe turi kumwe kandi ufashe ingingo yo kurondera mu nyonga z'uhoraho. Imana ikwakire kandi ikugirire neza. Ndizera ino video iragushikiriye aho uri hose, kuko aho ndayishira nta rubibe ruhari. Iri jambo rigira aho rigukuye, kandi iri jambo naho rigushikanye. Umurongo wa 6 uvuga uti nimurondere uhoraho bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha nareke inzira yiwe. Umunyabyaha nareke inzira yiwe,
inzira yiwe, ugabitanya areke ivyiyumviro vyiwe agaruke kuhoraho, nawe aramugirira ikigongwe. Agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Ni Imana ikunda guharira. Ucumuye ukayisaba imbabazi irakugirira ikigongwe. Ni Imana yuzuye imbabazi n'ikigongwe cishi. Aho uri rero, ivyo urimo byose cuhamagariwe ni kurondera ubunyonga y'uhoraho bigishoboka kwabonwa. Hari igihe bitazoba bigikunda ko umuntu uwo ari we wese ashobora kurondera ubunyonga y'uhoraho. Ndumva ndaguhamagarira ivyo ucamo byose wumve worondera ubunyonga y'uhoraho bigishoboka kwabonwa. Ati umunyavyaha nareke inzira ziwe mbi, agaruke kuhoraho, nawe aramugirira ikigongwe. Agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Wari umwanya wo kwibukanya kurondera ubunyonga z'uhoraho. Aho uri hose, ivyo ugenda ukora, ivyo ugenda ucamo, ivyo ugenda wumva biguhamagara byose, ntuvyemerere, ariko wumve worondera ubunyonga z'uhoraho. Imana irushirize kukwitaho, kandi Imana irushirize kukugira neza. Imana irushirize kugusindanishiriza, kandi Imana irushirize kugushikana ku vyo yagusezeraniye. Mugenzi wanje, ivyo ndagusabiye, ariko hakuru urondere ubunyonga z'uhoraho bigishoboka kuhabonwa, kuko hazogera igihe bitaba bigikunda. Umuntu yarenganye isi uno munsi, iri jambo si iryiwe, iri jambo ni iryawe. Ndumva wofata akanya aho uri hose ukumviriza ino video. Ndumva wofata akanya ubugira kandi ukumviriza ino video, kandi ukumva yuko icyo usabwa ari ukurondera ubunyonga z'uhoraho bigishoboka kwabonwa. Hazogera igihe bitazoba bigikunda. Ico no kwibutsa, uharuye kuva ino saha na kano kanya, ugaca uharura imyaka 100 iri imbere, aho ntitwiyumviriye ivy'urupfu, twiyumviriye ku vyo gusaza gusa. Mbega inyuma y'imyaka 100 uzoba uri hehe? Ni ikibazo nibaza, kandi n'ikibazo nawewe numva wokwibaza. Mbega jewe inyuma y'imyaka 100 nzoba ndi hehe? Ndumva ino video woyiha agaciro. Ndumva ino video wogira ico uyikuyemo. Uno mwanya ndumva mpwemu w'Imana yogira ico agusiguriye mw'ino video, kugira ngo ubone kurondera ubunyonga z'uhoraho. Ibindi byose turondera birashira, ariko uwisunze Imana, uwisunze ijambo ry'Imana, ivyo ntibihera, bizokwamaho. Imana yo mwijuru irushirize kugira neza. Imana yo mwijuru irushirize kugutahuza ino jambo. N'aya majambo y'Imana turiko turasoma hano muri Yesaya igice ca 55, twahereye ku murongo wa 6 n'uw'indwi. Ndumva wowe ufatiye ino video hagati no hasubiramo kugira ngo nawe uhumbe. Yesaya 55 ku murongo wa 6 n'uw'indwi haravuga ati, nimurondere uhoraho bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha nareke inzira yiwe, ugabitanya areke ivyiyumviro vyiwe. Agaruke kuhoraho, nawe aramugirira ikigongwe. Agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Ni Imana ikunda guharira. Ni Imana ikunda guharira. Imana ikugirire neza, Imana ikuzigame, Imana iguhezagire, yongere ihezagire ubugira kandi ibikorwa by'amaboko yawe. Ivyo ugenda ukora byose, Imana ibihezagire,
ikurabe ryiza, mugire ibihe vyiza, mwarahezagiwe. Nawe wari wibagiye gufyonda subscribe, nsubiye kuguhamagarira kudushigikira, ufyonde subscribe kugira ngo ikindi gihe bigukundiye unagire partage ishikire abandi benshi, kuko ibyo gufyonda partage si bya bose. Hariho ubutashobora kubitahura gufyonda partage, uwo nawe ikindi gihe uzosanga wabimenye. Nawe ubizi gufyonda partage uyirungikira abandi kugira ngo ishikire benshi, maze nawe uzoba hari icyo ukoze mu buryo bwo kuvuga ubutumwa. Imana irushirize kukugirira neza, Imana irushirize kukuraba ryiza, Imana irushirize kuguhezagira, mugire ibihe byiza, mwarahezagiwe. Shalom, shalom.